ujya mbona umuhuye ngaha yaje afise umunezero ashima avuga ati burya jewe ndafise umuntu ari muri Canada yari yasinyaye arambwira ati mu Burundi ni murabe murimo ikibonobono kubera kirafise akamaro. Rero ejo niho nagize ukuntu ngo umuntu anterefonye ambwira ati akura uno muntu ajya amatongo yawe akwereke uyashire mu kibonobono kirasa akamaro. Isoko rero irahari ariko baradukurikirana bumve ko isoko ihari kandi iri no mu madolari. Abagirimye ubu batuyobotse bakarima ubu kandi na n'ubu biracakunda baze barime kuko aho ngaho mu Kenzo umeye nta kibazo rumva nabonye mbona benshi bayasaba nca turayarondera ubu rero abana muri kibonobono oyo arahari arahari aya ni yayandi rero asa namwe twabereka amwe nakora amwe nakora ariko aya tuyaronka ngaha avuye Tanzania. Rero ibi bintu byuko mu Burundi tuguma dukoresha amavuta ibintu bivuye hanze kandi ari ibintu natwe dushobora kwikorera rero tukaguma tuduza induru tuduza umwimbu mu kibonobono muzane imitahe muri microfinance agricole kibonobono umutahe umwe ni 250 yashira kuri konte yacu ya kibonobono oyo iri muri CRDB. Ushaka gushiramo umutahe ushobora kuca utwakura cyangwa ukazanga tukabigusigurira neza uzane amahera ejo utangure ukora akazi witwa umunyamutahe utari gukora akazi witwa umukozi gusa. Ukora ivy'iwawe apana gukorera abandi kuko ukorera abandi Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tubatumikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura Burundi? It's your boy MC Jojo 257, Mr. Squad, Mr. Wamu JEUNE, Mr. Testing Love, the only one MC in our country. Mr. Wamu JEUNE, reka muhunde ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Of course birumvikana. Mwebwe mwese abakozi ba Marengo Media, harabari ku murango, harabari mwijoro, harabari ko baraguruka bari mu ndege, harabari kuri wagwan. Ariko mwese reka ndabaramutse amahoro y'Imana bande namwe. Mwese bivanye naho aherereye. Yes, right now abakunzi ba Marengo Media nabakuye dusanzwe dukorera ndabakura dusanzwe tuba turiko turarangurira imirimo ya misi yose hagiye hatandukanye. Ndabazana mu Ngagara kuri biho imwe mugiye kumenya ibyo basanzwe barangura ibyo basanzwe bakorerayo. Sijya mbere dukoranye ni kibonobono oyo ndabizi sijya mbere bibonye kuri Marengo Media sijya mbere ubonye ibyo bakora muri kibonobono oyo. Tukeneye kumenya muri kibonobono oyo bafise ibyahe bishasha muri kibonobono oyo ni ibyahe bariko baradutegurira muri kano kanya. Ugumane nanje behind the camera ndi kumwe na Kemo Classic. Yo Kemo, let's go. Andre Mara imana bane namwe mwese ni sawa mwaramutse neza. Mwaramutse sawa Mumeze neza cyane. David yes fresher nyinshi badishije cyo vuga ati namavuta yakibonobono oyo siko imeze banyira yose mu ruhara kwera turayisiga. Ndakuramukije nyakugira imana n'amafaranga. Ego nanje ndabaramukije nabo reko baratukurikirana kuri Marengo Media twaherukana kera gusa mwaramevye. Navuze ngo nyakugira imana n'amafaranga ndashize ko nyakugira imana n'amafaranga n'abayafungura nafuye pasike nayo kwa ngaha uyafungura ntihe bwaboneke turaba ukuntu bimeze. Bado yova he naraboneka n'ubu ntaraboneka kabisa. Ariko abakobwa baraba gute bakunze ba Marengo Media muraba gute kweli uramufise ya umusore yajeje guteza imbere igihugu umusore ariko arakora cyane kugira igihugu gitere imbere umuboss nimumubona kweli hapi ntibarambona kabisa hano umutsi aho nkaho usanga hari yabo uri kubahakana benshi mbere ezi make turi kuri kamera turi kuri kamera
woza kumva namuhakanye araja ku telefone ambwira ati wanyase wagiye kuvugira kuri kamera ariko ntahari kandi ndahari iyo abahari urumva ntagora ndamureka telefone wayishize muri sirase cyangwa muri ntuze mu kadege lazi ko wapere wari guca uyibona ubu nyene direct iki kiganiro baraza kukibona nakadege karimwo ngiyi iri hajya na telefone by the way mumeze neza muri ikibonobono oyo ego tumeze neza turashima Imana ibikorwa birabandanya kandi turashima intambwe tumaze gutera simbi ni nziza cyane na cyane cyane muri Marengo business muri Marengo media muri rusange Marengo tujana n'abantu bariko barakora ibintu byo guteza imbere igihugu bariko barakora ibintu byo guteza imbere uburundi ibintu byo guhayanisha uburundi ibendera ryacu bakarimanika kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza na cyane cyane ko igihe twaheruka ngaha twaheruka muri ko murazana ivyuma bigiye bitandukanye mugomba gutangura gukora icese ariko kandi ntidukoreye kuvyo twibwiye ahubwo dukoreye kuvyo mutubwiye muri kibonobono oyo n'ivyahe bishasha n'ivyahe bigezeho muri kano kanya ibikorwa bigeze okay murakoze kibonobono oyo bishasha birahari by'ukuri ni byinshi mwaheruka ngaha biro itameze uku mugabo ubungira ugerageje kuraba urabona yuko ni biro by'ukuri bisoneye mbere navuga yuko nk'ubu iki kibanza turimwo cambaza no kuba gito bibaza ko twaramaze no gutegekanya kwimuka bariko baradukurikirana aha turi ni muri etage ariko nibaza ko nko mu ndwi zibiri bifatiye ku bwene twasinye contrat tuzoba turi aho hasi hariya hatangura hagutse cyane hagutse hanini kubera abatari bake baratwitavye baraza ari benshi rero urabona nko ngaha twakira abantu benshi cyane ku munsi kandi abo bose baba bafise ibyo bakeneye kubaza hari n'ababa baje kuriha amafaranga abaje kuziganya abaje kugura imitahe muri kibonobono oyo abaje kugura imitahe muri microfinance shasha ko mburengira turaja kubivuganako turiko turatanguza ubu vuba cane kubera ko badusanzwe dufise microfinance ya kategori ya 4 ubu rero twe turategekanya kuja muri microfinance ya kategori ya mbere rero hariho aba baje kugura imitahe hariho aba bagiye batwaye amahera kuri banke bazanye amabordero yabo urumva ni ibintu byinshi turiko turakorera ngaha kudandaza isabune amavuta butredandaza ikibonobono urumva tugeze mu byo gufumbira uva ibintu byinshi na za sabune nyene zimwe dukorera hariya mu usanga zirahari urumva bishasha by'ukuri birahari na cyane cyane ko niko ndumva muri kibonobono mukoresha amajambo gusa n'ibikorwa murabishira imbere uravuze ibintu bijanye na kategori muri microfinance mbega izo kategori zimeze gute zipanze gute umuntu yumvise kategori muri kibonobono muri microfinance acatahura iki okay murakoze reka banze gato imbere ko mvuga kuri ibyo ma microfinance banze mvuge ku bya kibonobono twarababwiye yuko kugira ngo ube uronke uburenganzira bwo kurima ikibonobono ubanza ukaba umunywanyi muri kibonobono ugatanga umutahe w'ibihumbi 600 turashima Imana ariho abavyumvise baraje ivyo 600 barayatanga mbere n'ayarenga hariho abantu usanga bafise imitahe 100 amajana 2 amajana 3 mbere niyirenga na cyane cyane mu kanya baza kuturabira ibitigiri tugezeko nimba tabanga rero nshakanyegezwa kugira babibone abakunzi ba Marengo media babone ibitigiri tugezeko ku bantu bariko baraza kugura imitahe muri kibonobono oyo ntangora nimwe izi mashine ziri ngaha n'izindi tugenda mu masakoshi nico gikorwa zikora hanyuma rero baraje imitahe by'ukuri barayigura barashiramwo hanyuma ubwo buryo nibwo twaciye tugenda gukoresha ubu twararimye amahegitari atari make ku giti cya koperative kibonobono oyo twararimye kandi n'ayandi mahegitari ariko ayo yarimwe n'abanywanyi ku giti cabo baraza ngaho bakagura imbuto turadandaza n'imbuto urumva mu byo tudandaza ni byinshi baraza ngaho bakagura imbuto bakaca bagenda bagatera mu mirima yabo bwite abo rero gushika ubu dufise imirima itari mike rero kubera yuko ibi bikorwa twabifatanya
n'ibintu vyo kuziganya no kuguranana. Iyo nayo ni microfinance ya 4e catégorie bazita ama groupement financier communautaire kibonobono. Twebwe niko iwacu yitwa. Rero ntitwashimye kuko tumaze kuba benshi turarenga 600 cya kindi warumbajije. Tumaze kuba benshi kandi abaje bose n'abantu bafise umutima wo gutera imbere kandi nabandi tubandanya tubakiye. None munsi no ngaha mushitse ngaha ngira hari mwabonye ko hari uwo muhuye yaravuye ngaha nabandi mu tubiteze abandi benshi tubakirira ku matelefone kuko birakunda ndakigire ko uri muri Australia uri Amerika aho uri hose ushimye bikorwa tuko turakora ukaba ushaka gushiramwo uburyo uratubwira uko usanzwe urungika amahera mu Burundi cyangwa ukayandungikira ukayaturungikira twebwe tuca tuyakira hanyuma tuca tugukorera ivyangombwa ari ivyo ibipapuro ngaha tukuzuriza vyerekana yuko uri umunyamutahe tuca tubisinya tukaca tubisikana ukaduha email yawe canke WhatsApp tukaca tubiguha. Ico ni kimwe mu bikorwa bikorekera ngaha kandi ni service isabwa n'abantu benshi kubera ko ubushizemwo umutahe natwe tuba twifuza yuko tumuronsa ikimuranga kandi tuzobandanye tumukurikirana. Rero benshi barashimye ivyiyumviro byacu kubera ko basanzwe bazi akamaro k'iki gitego. Ivyo rero vyaciye bituma kumbere ivyo ndaza kubigarukako nerekane bumwe mu bumaro nerekane twatanguye tuvuga ibi vyaya mavuta tuvuga ko azimvye tuvuga ko ari igitego abarundi dukwiye kurima kugira ngo kizoshogwe hanze. None rero n'ubu turashima Imana hariho n'abarundi ubwabo batanguye guhingura ano mavuta hano nyene ku butaka bw'u Burundi. Rero ivyo ni kimwe mu vyo tuma vyaje gushingira intahe ivyo twa dusanzwe turiko turavuga. Rero twace tuvuga tuti ntitwoguma muri microfinance ya kategori ya 4 reka tuje muri kategori ya mbere. Kategori ya mbere rero antre tukiri ngaho tutarinjira muri microfinance. Hariho abantu muri kano kanya abakozi ba Marengo Media baza kumva kibonobono oyo ari rya mbere bumve kibonobono ari ko nyene agusanga ari abantu batanakizi canke abandi nabo baze kwifuza ku kirimo of course birumvikana bavuze yuko imbuto muzifise mu gihe mwa mufise imbuto mbega ikibonobono bisaba iki kugira umuntu akirimo mbega arashiramo umwavu bigenda gute arakiye hariho ivyo tuzi bayigiza hama bakazotera imivyaro mbega ikibonobono batera iki mbega ikibonobono kimara igihe kingana gute kugira ngo kibe ceza umuntu yasarura kugira ngo asarure mbega mwaramaze gutegekana isoko y'abanyagihugu bazogira ikirima kugira ngo bashoboye kuronka nabo agahoveni kugira ngo bashoboye kugira ikinji. Okay bwa mbere ikibonobono imbuto turazifise abakeneye kurimba ikibonobono mu Burundi bazi badushorera imbuto ikiro tukidandaza ibihumbi 15. Hanyuma ugiye rero kukirima kushika ubu nako ndaraba nazindutse mvugana n'abantu bo mu Cankuzo ikibonobono twasanze vyiza kubera ko tutaba twagize ivyigwa vy'imvu ngo tubone ko iryo vu rifise ririmo akanovera. Nasanze vyiza uwo tangura kugitera ukagitanguzanya n'umwavu mukeya. Hano hariho umwavu tuzokoresha abatari bake barawuzi naho uzimvye mugabo urabisa akamaro ariko twasanze vyiza wotanguza wobwira kanogo ugashiramo umwavu kirundi usanzwe ugashiramo n'uyu w'ikizungu nkuko basanzwe babivuga. Niho nabonye yuko ikibonobono gihaguruka neza kuko nabonye mu hectare zishaka kuri zinga twamye mu Cankuzo aho twatambuye aharyoshe byarakuze neza ahataryoshe aho bitashimye byaraduze bica byongera bimera nk'ibipfuye. N'ubu rero tukeneye kubisubiriza rero kirakeneye umwavu. Hanyuma ukirimye isoko irahari n'ubu ndabisubiyemwo ndanabishimangiye isoko irahari. Ubu nyene yavuye ujya muntu muhuye ngaha yaje afise umunezero ashima avuga ati burya jewe ndafise umuntu ari muri Canada yari yasinyaye arambwira ati mu Burundi ni murabe muri ikibonobono kubera kirafise akamaro. Rero ejo niho nagize ukuntu ngo umuntu anterefonye ambwira ati akura uno muntu ajya amatongo yawe akwereke uyashire mu ikibonobono kirasa akamaro. Isoko rero irahari
ariko baradukurikirana bumve ko isoko ihari kandi iri no mu madolari. Abanyirimye ubu batuyobotse bakarima ubu kandi na n'ubu biracakunda baze barime kuko tuzotera gushika mu kwa gatatu. Okay, niko ndagerageza kwishura ibibazo vyawe. Isoko rero irahari, hanyuma ugiteye na amezi 4 ahashushe, ariko neza na neza na amezi 6 kuva ukigiteye ubutanguye. Ariko kandi bagisarura gute, mbega cera gute kuri muri ku kibonobono n'igiki gitegwa? Basarura imbuto zacu kirakura kikazana amashugwe, hanyuma ayo mashugwe rero araba imbuto. Sarura imbuto hano turazifise, urabona nkizi nizo mbuto musanzwe utazizi zikibonobono. Izi rero nizo basarura, ni nazo batera, nta mapepiniere bijya bavuze ntakenewe. Kibonobono bagitera nk'ibiharage, urimba kanogo hano mu metero nk'ubu twe dukonseya 2 metres, ikartema ya 2 metres, tushiramo utubuto tubiri, hanyuma tumaze gukura nko mu ndwi imwe n'inusu twaduhagurutse, ucubona akakuranye amagara meza kakarekezamo, kamagara make kagakuramo. Ya nuko ubuheruka kandi muratubereye yuko isoko ihari, mbega ni isoko ihari murabidandaza gusa cyangwa mwahari nkuko mwabitubariye n'aya mavuta nimwe muyihingurira? Ubuheruka gihe twaza ngaha mwaratweretse imashini hano, mbega bimeze gute? Mwaramaze kuzistara, mwaratanguye gukora? Intambwe ya mbere nibaza ko intambwe ya mbere ni kukirima. Tubanza kukirima, rero niyo mashini ushobora kuyigura ugasanga birayiguza amahera menshi canke make, ngabije kwicara ngaho ntaco ije gukora. Intambwe ya mbere ni kukirima, rero twarakirima. Hama mugabo kandi ndabona, urabona kubera ko abarundi bemera babonye. Nk'ubu nibaza yuko ndafise icizere cyuko nibabona bambere baronse bakoze ku dollar ku gafaranga kandi gatubutse, ko nkuko manda bivuga bidahindutse, none nibaza ko bitazohinduka mu bintu byose birimwa nga mu Burundi. Ikintu ca mbere kizoba kizimvye ni kibonobono mu birimwa. Rero nibaza yuko ndafise icizere cyuko abarundi nibabona abambere ari baronse dazoca baza nabo nyene barime. Rero muri ico gihe twiteze cyane ko bemera biboneye nka Tom. Twiteze rero umwimbu mwinshi mu gihe buba babonye abambere ico bakuyemo. Kubera vy'ukuri twategerezwa kuba tworima kugira ngo duhingure, dushore ku isoko mpuzamakungu, haba duhingure kubwo nyene turondere ambalage. Urabona nk'aba bakoze ano mavuta, sivyo? Iyi ni made in Burundi, urabona ko ari made in Burundi. Aya mavuta akorerwa mu Burundi, mugabo nayo ikibonobono nayo ibishatse, urabona kandi arazimvye cyane, urabona. Ibi rero nk'abarundi byasaba yuko dushikako, kuko aka kameze uku aha ku isoko mpuzamakungu, naho hoba muri Amerika ambaraje nk'iyi, akantu keza nk'aka yikorerwa mu Burundi kandi n'amavuta y'ikibonobono acagu, sivyo? Hanyuma abantu batabibonye amavuta yose hari nayo imishatsi canke hariho nayo kwisiga mu maso. Aya bayakoreye nayo imishatsi, hanyuma aya ni kibonobono gisanzwe ariko aha mu Burundi ntayahari, ava Tanzania. Tanzania kubera nagumye mbona abantu benshi bambaza amavuta urayafise, naciye ngerageza aho ngaho mu Kenzo umiye nta kibazo nagumye mbona benshi bayasaba, turayarondera. Ubu rero hano muri kibonobono oyo arahari. Aya ni yayandi rero asa namwe twabereka, amwe nakora ariko aya tuyaronka ngaha avuye Tanzania. Rero ibi bintu byuko mu Burundi tuguma dukoresha amavuta ibintu bivuye hanze kandi ari ibintu natwe dushobora kwikorera, rero tukaguma tuduza induru, tuduza umwimbu mu kibonobono. Ikibonobono biroroshe cyane yuko mu gihe twocijukira dushobora kugira gute kuronka amafaranga aturonsa amadolari, tukora ibintu bituronsa amadolari. Rero hano icifuzo rero byari byiza yuko twohingura natwebwe,
ngo kubera ko kuri iyi turu ya mbere abarimye ari bake rero umwimbu wabo tuzoca tugugurisha uko uzobungana kose tuzoca tugurisha ku bakenya baduhe amafaranga mugabo no mu gihe twogira amahirwe ubugira kabiri abenshi bakaca baza bakakirima ku bwinshi ariko na n'ubu baze biracakunda ko tuzotera kugeza mu kwa gatatu bakaca baza vyokunda rero yuko twoca tuzana zino mashini nico catumye kugira ngo umuntu azoba ashaka kurima ikibonobono mworohere twaciye dutanguza rero twiyumvira ingene twova kuri aka microfinance gatoya tugire rero microfinance nini bita twayitaziriye maka ni microfinance agricole ikibonobono izo bijejwe gufinansa canke guherekeza abarimyi b'ikibonobono apana b'ikibonobono gusa abarimyi muri rusange ko narakubwiye ko tukeneye umurundi ahaze umurundi aguwe neza rero biciye muri uku kurima iki giterwa c'ikibonobono ubu rero twifuza yuko ku bantu baba bafise amatongo akabagaragara canke ku bantu bagira urabona ngaha nubwo bitaboneka kuri kamera urabona hariya harya ntahangwa ica urahabona urabona harya bijya vyatsi biri harya ku nkengera z'uruzi rwa ntahangwa iyo bikenewe vyasaba ariko bijya vyatsi tubikuraho tutereho ibiti vy'ikibonobono sivyo ku nkengera z'amabarabara ibi biti dutera ngaha bifise akamaro dutereho ibintu bifise n'ibindi bego birasa akamaro ngabo dushire kibonobono kuko ruhande yo kuzana akayaga zoheza vyame bino bintu bizana idolari mu gihugu rero tuca dushira iyo microfinance agricole kibonobono ubu rero nibibona kubwira ubu twaratanguye kuyivuga marengo media mwaratevye biriko biraca hose vuba nibaza yuko n'amaradio tuko turagirana amasezerano rero kugira ngo tubimenyeshe abarundi bumve ano mahigwe ntabacike mbere tuko turanasaba no muri leta ko iki giterwa bo gishira mu biterwa birimwa mu Burundi kubera ko kirafise isoko abantu bakirime bumva neza yuko ari giterwa kigira akamaro ubu rero uhereye kuri cameraman nawe nyene n'abandi bose bakora dukurikira naraje wewe waraje hasigaye cameraman muzane imitahe muri microfinance agricole kibonobono umutahe umwe ni 250 yashira kuri konte yacu ya kibonobono oyo iri muri CRDB ushaka gushiramo umutahe ashobora kuca utwakura cyangwa ukazanga tukabigusigurira neza uzane amahera ejo utangure ukora akazi witwa umunyamutahe utari gukora akazi witwa umukozi gusa ukora ivy'iwawe apana gukorera abandi kuko ukorera abandi bashobora no kukwiyumvira bakaca bakwirukana cyane kandi utibagiye yuko ejo ushobora kugira ikibazo ukitaba Imana karengana abawe cyangwa umwana wawe akazosigara abayeho nabi ariko warashize umutahe byabindi bya investissement warinvestisije mu kintu nk'icya microfinance umenye yuko ku mwaka baragaburana amadividend kandi microfinance zirunguka ngiyi iwacu ariko baradukurikirana bumve ko zunguka kubera abarimyi bacu bose b'ikibonobono bazoba bahemberwa muri iyo microfinance yacu ego kandi ivyo bizotuma rero microfinance yacu icishigwa mu ntara zose z'igihugu ko zose tuzorimirayo mbere bientôt na Congo tuzoja kukurimirayo kuko turabona nk'irya banke y'abatanzania iyo nyene CRDB ni y'abatanzania ni y'abatanzania none ubona ko baje kwishira mu Burundi none ubona ko tuko turayikoresha natwe naho kureki tutotanguza banki canke microfinance yiwa twara twitwara iwo mu gihugu ikazobiri nko muri Congo ikazobiri nko muri Tanzania ikigoma ikazobiri nko muri Uganda yitwa y'abarundi na cyane cyane ugwaruka rero iyo niyo mbono dufise ntidukora ibintu bito nk'ibi by'ama microfinance ya kategori kubera abariko barasohoka Lumière abariko barasohoka IGR abariko barasohoka Martin Luther King abariko barasohoka Université Burundi bashikira gaho mwibarabara ni barondere 250,000 bazo investisse muri microfinance agricole kibonobono ejo bazoba bafise experience bazoba bafise akazi bazoba hari abantu by'ukuri bakize
ariko kandi mbega uwuzanye izo 250,000 yego abaje kuba umunwanyi muri kibonobono oyo canke hariho nayandi musaba kugira ngo acagira ko abana umunwanyi wa microfinance akiyariha gusa ababaye mu barimyi ba kibonobono oyo canke uwuzana 250,000 nubukeneye inyungu muri microfinance kuzokunguka biciye muri microfinance kuko transaction ihererekana ry'amafaranga byose tuzora dukora n'icyo dusanzwe dukora ko ubu turafise biro mu Cankuzo turafise biro i Muyinga turafise biro mu Kirundo centre turafise biro twamaze kota biro Ingozi no mu Cibitoki tuko bariko barayirondera n'ahandi hose tuzojayo sivyo rero abanywanyi bacu bose bari hiyo bariyo benshi ni kuvuga ihererekana ry'amafaranga rizoba rica muri iyo microfinance yacu kuko icyatumye tubikora gutyo iyi microfinance iyi akatwara dufise 4e category nigashigwa handi kari nko ngaha akaguma hanyere rero uzozana 250,000 nta nyungu azoronka zo muri kibonobono oya azoronka inyungu zo muri microfinance ngaha maka gusa ariko akeneye n'inyungu zo ngaha nibyo tumuhanura nivyo nyene dukeneye akeneye kuba kuronka inyungu muri kibonobono oyo agacaza no akazironka no muri microfinance aha nazane 6,000 ariko gushika ubu navuga ko ni 12 ko duca tumusaba ko aca gumaziganya nazane 6,000 ngaha atari hana ya 250 acha ya 250,000 arukwayo ibi biri kwavye bine na mu mategeko ibi ni bya banki nkuru y'igihugu ibi navyo ni vya anakope urumva ni ibintu bibiri mugabo iyi maka ni ishami rya kibonobono oil nkuko ubona tudandaza hari isabune mugenda mudushoreye urumva nkurabona nkungaha twamaze gushiramo no kudandaza amavuta urumva ikindi gisata c'ubudandaje sivyo ikindi gisata c'ubudandaje hanyuma ejo tuzoba dufise n'ibindi vyinshi ubworozi kugira tugwize umwavu urumva ivyo rero nama department ayo nama department ya kibonobono oyo nkuko ni imaka ari kibonobono ari department ya kibonobono oyo muri make nivyo je numva umenga ariko kandi muratubwiye vyinshi David muri kibonobono oyo ariko abarundi ariko ukuntu bameze babona umuntu nkubu bariko barakuraba nkawe baca bavuga ati uya muntu Messi umuntu ariko arabona David muri kano kanya twumva kibonobono oyo kubera David mbega David ni wenyene muri kibonobono oyo canke arafise abandi bantu biri kumwe oya ndi jenyene umva byo kumva turi benshi abarundi ndabizi ko bagoye baca bavuga turiya mujama no mwesiko ati niya tubarira ko ari we atatwumvishije neza ko yatwumve oya si basi wirigura ja kure usanga bagiye muri commentaire uyu mujama ngo jengo ivyo ngo birantwenza ngo yamangwa twereka ngo avugira muri biro ngo gukene ngo yemprime avuga ibashi banderole bo nibarindire mugabo nibaza ko baramaze kutubona twaduze ruguru tuba turi benshi cyane ko mu minsi tuzogenda aho biteye aho mwata mu mirima ndubona iyo fumbire tugomba tuyirongike hajya kuri agence tuyirongike mu Cankuzo ni Muyinga harageze gufumbira sivyo bimaze rero gukura tuzisha tuhamagara imenyesha makuru muze tubereke babone yuko imirima ihari tureka kuja gukorerayo ibiganiro kubera yuko ntibirakura oya ni kure rero nkuko waje nkaha nk'ubwo manje hariya ngomba nce ngenda dupfa kuza nganje ngenda nkumva nitwoca tugenda mu Cankuzo tuzojayo dufise ikintu kizima tuja kwereka abarundi yuko amahera yabo twatoye atari amajambo turakora yego ntabwo ndi mu escroge no kubimeze nashaka nyene bavyumve yuko utari wewe wenyene kubera ko hariho umuntu muri no minsi hari abantu benshi usanga bariko fonda utuntu kugira ngo babeshe abantu ariko of course muri kibonobono wese ko bimeze isabuni barazitwereka amavuta barazitwereka twaragiye aho babikorera twarabibonye namwe murahawe kaze kubwawe rero uvuga ati na wa muntu avyumve na wa muntu avyumve kutari umwese reka shabe uri boss mutoto kuba boss mwumve ko umuntu aba boss mu vyumviro hoze uwoshigikira gusa akashigikira nk'ubu urana nk'aba bantu bari ngawe ko barakora ku mashine cyane ko rafuwa passe igihe naza nahasanze umwe ariko nahasanze bande ngaha tonda ni buri abantu batanu kugira no kuvuga byumvikana yuko akazi karabaye keshi
Yo ahubwo nk'ubu karagutse gose turabura n'abagakora. Yego. Jene mukozi. Muzo mpakazi mu misiza nzoze ndaza no ngaha. Wewe. Wow, sawa tuzobi. Zanarinjiye deja zanarinjiye turiko tukora. Natwe ne utari umunywanyi kwere ngaha anaja mu office. Nuko bimeze akajambo gasa n'agasunika rugi muri kibonobono oyo mutumira abantu baze tubatumire baze bagura imitahe muri kibonobono oyo baze muri microfinance agricole kibonobono muri microfinance agricole kibonobono kiringo kiragiye dusigaranye ukwezi kumwe itariki 5 no munsi nejo menga nejo nikuvuga itariki 5 twatanguye itariki 5 z'ukwa 11 kwezi kuzorangira ejo tuzoba dusigaranye ukwezi kumwe ko kuba bazanye imitahe muri microfinance agricole kibonobono sawa ndagushimira cyane David nawe murakoze nizeye ko nzogara kwa muntu yabonetse sawa Yes, bakunzi ba Marengo Media reka ndagushimire cyane wowe wari kuradukurikirana bivanye naho uherereye of course hari abari mu gitondo hari abari mu ijoro ndanagutumira nguze kugura imitahe muri kibonobono oyo n'abari hanze y'igihugu mwavyumvise yuko bahawe ikaze muri kibonobono oyo akanimero tuzaza kugashira ko hari muraza kukabona ndanagutumira kandi umenye gukorana na Marengo Business isanze idandaza ama speaker turafise ama ordinateur turafise ama tapi turafise ama valise turafise ingoma zijya za batterie zijya zo gukubita zo mu maboko murahawe ikaze dukorera ngaha imbere y'isoko kwa Mufizi ngaha hasi Marengo Business ni ikorera ariko kandi turafise na studio yitwa Marengo Record muze tubakorera imiziki myiza isukuye umuproducer mwiza yes behind camera twari kumwe na Kemo Classic Kemo let's go